mukibuga wita Pedro Gonzalez yagiye kubagaragara ku munsi kwa mukinyi adasanzwe mu FC Barcelona ubona ko nubundi tsiri umukinyi nubwo ngo ariko afasha Barcelona mu ngati mu maposta gatandukanye bita Irigasha ku munsi yari mukinyi mwiza cyane akati mu 6 so nubwo atari match nubwo iri exceptionnel kwa FC Barcelona ariko ari tunenge canke utubazo tumwe twadutsemwo twaboneka nyene mu rukino nka déchet technique ku bakinyi bagiye batandukanye mu FC Barcelona ari ugiye kuraba uburyo club yakirakina byari exceptionnel kuko position bari hejuru bari imuhira niyo motivation ngo ariko irabapusa ko gukina urukino gwiza kanatsinda umufana gira umukinyigira 12 nk'umufana yarahari bari buzuye abafana ba FC Barcelona so nubwo ngo rero bakoze akazi babwiza gukora mu gutsinda equipe Eintracht Frankfurt ibitsino bigira kuri bibiri kuri kimwe byashyize muri cyagiye cyo kwiyumvira kuba kurondera ivyo bibanzo Munani vyambere ko babwiriza gutsinda inkino zitatu bagiye ko bakina ko ugwambere barukumi wasageze 2 so nubwo ngo ari kurande rwanje rero ni credit kuri Hans Flick n'abasore biwe ni na felicitation kwa kunzi wa FC Barcelona. Yusto navuga ati ni felicitation uva kuri equipe ya Barcelona imbere ko tuninjira wanashaka neza novuga mu rukino yaba abakibatangwe turabe ivyo vyagoye wanashaka Barcelona cyavyagoye equipe yitwa Frankfurt ni ku munsi twanaje turabigaruka turavuga ati Barcelona nayo ubwayo niko kayo gushaka kuzikigenza neza inyuma yo kushobora kuba itekere igenza neza inyuma gutsindira equipe twacize Bruce gatsindwa novuga ngo yatsindwa mu Bwongereza no ku munsi weje imbere ko twinjira wanashaka mu bakiri batandukanye ni Barcelona yonge kuzigira karonga intsinzi ariko vyagoranye aze kumasha twinjira mu banashaka ni FC Barcelona navuga ati yaraye ikinyurukino gwiza cyane kuko icyari gikenewe cyane kuri FC Barcelona gutahukana amanota agera kuri 3 none bayatahukanye ariko ikica gishobora kuza kugaruka kuri runo ruhande rwa FC Barcelona ndetse ayo manota agera kuri 3 bayatahukanye mu buryo bumeze gute bayatahukanye bakonvence canke vyarabigenze gute eske ni FC Barcelona twemeranya neza na neza yuko nimba tuko turebora muri Liga Kiri twara neza ikatsinda imigwi itandukanye kanatsinda igafata umwanya wa mbere ikaza gusumba umugugira wa kabiri amanota agera kuri 4 eske ni ibintu yabironse canke ibifisi bimerita ibikwiriye canke ni ibintu biko birayigwa kwa rimwe mu yindi migwi kirayifasha FC Barcelona kugira ngo ishore kuyisanga muri uwo mwanya icambe na mbere jewe nosa unoshikiza kuno mugwa FC Barcelona nivyo warataho kaje amatagera kuri 3 ariko hari utuntu tududeshe tukiri mu no mugwa FC Barcelona bivuze gute rero ni FC Barcelona nkuko twanabivuze ku munsi wejo FC Barcelona mahigwe gutsinda barafise kuko bafise ubwo busatirizi bafise yo attaque ishoboye gutsinda ibitsindo 2 3 4 ariko FC Barcelona hari tumwe mu tunenge turi muri no mugwa FC Barcelona hari tumwe mu tudeshe turi muri no mugwa FC Barcelona niko twabona twinjiranywe nyene nitutaza gukosorwa FC Barcelona ishaka kwisanga mu bibazo bikomeye cyane gusumba uko tuko turayibona no munsi twita ngo yagarutse ati yagarutse kare twinjiye wanashaka nyene mu rukino ruvuga ngo gwakora aba ku munsi wejo nino Barcelona vuga ngo twavuze ko ikira kina ku kibuga ca Sport Camp no baza gutsinda no vuga ngo ibitsindo bishika kuri 2 kwa kimwe akaba batawe ku mpande z'ukwezi 2 ndavuga ku ruhande rwa Barcelona equipe yitwa Eintracht Frankfurt ni equipe yitwa Barcelona umumenyereza yitwa Hans Flick yagiye kuba atanguza umukenyero wa 2-3 mu igori yitwa Joe Garcia mu mutima defense yitwa Paul Kubarsi ari kumwe n'uwitwa Gerard Martin kuri kabiri yitwa Gilles Koundé Asibari kuri gatatu hagati mu kibuga yitwa Eric Garcia Firmino Lopez na Pedro Gonzalez hama batakisha yitwa Lamine Yamal Rafinha rero nawe kapitene hama nimero 9 bazana witwa Robert Lewandowski ku ruhande wa equipe ya Eintracht Frankfurt isangwe imezwa n'uwitwa Dino Tomrele yari umukenyero wa 2-3 witwa Zeterer mu igori mu mutima wa defense mwo kapitene wabo novuga Robin Koch hamwe n'uwitwa Theatre kuri kabiri witwa Christensen mugiye kuri gatatu witwa novuga ngo Bowni kumata hagati mugiye witwa Elize Skiri ariko n'uwitwa Mario Gos baramwibuka cyane witwa Igo Lasone hama imbere bazana witwa Lisudone Frank Chaibi hama batakije witwa Askan Chupe match za kurangira wanashaka muhendaje ku ruhande wa equipe Eintracht Frankfurt imyaka 26 n'amezi ashaka kuri 5 ku ruhande wa equipe ya Barcelona imyaka 24 n'amezi ashaka kuri 2 match Houston ni Barcelona uvuga ngo inyuma kuba yari tigenza neza muri Champions League twabivuze bitandukanye bakina novuga nk'into zitandukanye haba ku rukino uvuga ngo bakina no equipe twashize Bruce batagutsinda ibitsindo shika kuri turiba ko basingwe itsindo wanashaka vyari 2 ni 3 kubusa hariya batagutsindwa novuga ngo bigaragara ko ino equipe ya Barcelona yanarushijwe batagukina n'ama equipe twatandagwe turabwe za Club Brugge banganye 3 ku bindi no kuvuga nk'into zitandukanye bazakora tsinda novuga ngo bari bageje kubatsinda ko wanashaka equipe yitwa Olympiacos ku mugora wejo cyari cyo bivuga ngo Barcelona turinde turambega kwa Eintracht Frankfurt naho beza kugenda gute twinjiye mu rukino kwa kibe batanga ku munsi wejo Barcelona yatanga itsindo kimwe gutindo kimwe kubuza kandi bigaragara ko wanashaka equipe yitwa Frankfurt
yari yagaragaje kumenya ikerekana uvuga ngo ingufu zabo nyinshi cyane ku munsi w'ejo tuvuge Barcelona haba mu gice cya mbere tutarije mu gice cya kabiri biko raduga uduga igice cya mbere Barcelona byo vyayigoye gute igice cya mbere cyo cyayigoye gute igice cya kabiri yubaje kubikosora amakosa ameze gute kubwa ku munsi w'ejo kuko itsinze zose yagakwa vyinjira novuga ngo mu gice novuga ngo cya kabiri ko bigaragara ko banashaka Barcelona ino equipe itari favor iza concretiza amakosa yose barose kubona equipe ya FC Barcelona yatsinzwe igice cya kabiri cya mbere Barcelona yarushijwe ku munsi w'ejo ubwo mbere navuga ati FC Barcelona mugumwiza bivanye no kurutuko turabona kuri yitwara muri kino gihe kuko kanatsinda bako baragerageza gutsinda no gutahukana amatagera kuri atatu ni nkino zigira kuri zitanu FC Barcelona maze kubikira kina yikurikiranye itazi gutakaza amanota navuga ati ibintu vyiza cyane byo tuma tuyita ko ari umugwi mwiza kanatsinda bafata n'umwanya wa mbere hariya muri La Liga mihiganwa sanze banakiniramo ariko ni FC Barcelona ifise abakinyi 11 beza batangura mu kibuga kidafise abakinyi bashobora kuza basubira abo 11 beza kugira ngo baze batange n'ibibiri ni ca kabiri c'ivyo batangura mu kibuga bafise ni FC Barcelona matwumva FC Barcelona nziza FC Barcelona ni nziza mu busatirize ndetse no muri miri hagati mu kibuga ubundi FC Barcelona muri defense nta kintu kanatsinda dushobora kugaruka tukavuga ati nivyo FC Barcelona nta mwaka tugize tunayibona iba nziza cyane inyuma FC Barcelona yabaye nziza yamye yubakira hagati mu kibuga muri miri FC Barcelona yabaye nziza yaba muri 2015 twaciye ikombe cya UEFA Champions League niyo twovuga ati niyo duheruka kubona FC Barcelona nziza kuko yarakonvenka muri UEFA Champions League kazigatwara ibyo bikombe raba hagati mu kibuga yarifise ba defense yarifise aba miri beza yarifise uno Iniesta yarifise Xavi Hernandez yarifise no mu Sergio Busquets kuranyumva iyo nimwe muri miriye twovuga ati FC Barcelona yatunze rimeze neza cyane ariko inyuma ugarutse guharaba inyuma yarifise uno Mascherano na Gerard Piqué kuranyumva Gerard Piqué nawe turamuzi nivyo no mu defenseur yabaye mwiza ariko si wa mu defenseur twokwita ngo ni A classe mondiale uri kuranyumva garuka kandi kuri no mu FC Barcelona nari nshatse kugereranya FC Barcelona nziza twabonye ntigeze igira defense nziza cyane ikomeye uretse yuko defense nziza ikomeye twabonye muri FC Barcelona ari no mugabo uno Carlos Pioli wenyene niyo twavuga ati mu defenseur igize guca muri FC Barcelona yakoze amateka akomeye cyane ubu ni ntatwize twumva ngo FC Barcelona ngo atwaye igikombe cya UEFA Champions League cyangwa ngo atwaye La Liga ngo ko yari ifise defense nziza no FC Barcelona igira atwara ibikombe ko yari ifise attaque nziza yari ifise miliye nziza rero no musi tuje tukagiriza FC Barcelona ngo nimbi ngo kubera ngo defense ngo ari mbi twadusa n'abayidendereje ariko tuyisunze kuri football moderne biragusaba ko kugira utwara ibikombe ubu ufise na defense nziza ishobora kukudefanda mu buryo bwiza cyane bushoboka kandi bukomeye gose uno munsi FC Barcelona bafise hagati mu kibuga ndavuga muri miliye umukinyi nka Frenkie de Jong ndetse na Pedri Gonzalez uno munsi nima dushobora kuvuga miliye nziza cyane ku mugabane wa Buraya uza gusanga tugerageje kuvuga zibiri za mbere cyangwa zitatu za mbere uno Frenkie de Jong na Pedri Gonzalez ntashobora kuburamo uno musi FC Barcelona ije gukina umupira idafise Pedri Gonzalez iraza kwisanga mu bibazo kandi bitari bito uno musi FC Barcelona ije gukina ugasanga hagati mu kibuga n'FC Frenkie de Jong yaza kwisanga mu bibazo kandi bitari bito ibyo twarabonye tumaze imisi tiko turavuga ati ngo Pedri Gonzalez ngo umukinyi mwiza cyane yadahari FC Barcelona shaka kwisanga mu bibazo nivyo shaka kwisanga mu bibazo ariko kumbure bafise na Frenkie de Jong uko vyo babingana badafise Pedri Gonzalez uri kurumva nibishobora kuba binini cyane ko bafise Frenkie de Jong. Je twarabonye Pedri Gonzalez agerageza gukina ivyiwe kandi yarabigerageje ariko vyanka ko bishika 100% ko kadafise umusahirizi Frenkie de Jong ku ruhande rwiwe. Twabonye ejo miriye ya FC Barcelona isa niyorohewe inyuma yo kwinjiza Frenkie de Jong. Ariko kanenge nkitora kuri FC Barcelona ku Marfubek. Hariho witwa Zambere hariho n'izitwa zinagejeje kunde bano bakinyi bano ba Alfubeki ba FC Barcelona jewe nuno munsi ndacibaza mbese zino tactique za Dieter Hansflick ino mikenyura ya Dieter Hansflick isaba gwa ba Alfubeki gukinira imbere cyane gusomba gukinira inyuma yaravyumviriye ko nivyo ibi bintu je nibaza yuko yabihisemo yafashe wowe Jire Kunde nawe Alex Bardi gukinira imbere cyane gusomba gukinira inyuma kubera yuko yizeye ino highline defense ino highline defense nayo yagiye kumufasha gifise Nigo Martinez yayumva cyane uno munsi ntafise Nigo Martinez yumva cyane inco gituma usanga FC Barcelona nubwo yohura na Vitaro bikuranyu nubwo yohura na Vitaro azoyitsinda 5-8 ariko Vitaro nizobura kumbura mu igitsinda umunsi w'ejo Houston ntaguciriyemo twagazo turavuga tuti match iza kuinarangirira equipe ya Barcelona za kuronka intsinzi mugabo iza kuronka intsinzi bayibonyemo igitsindo nayo mwigoro iyo nkiri abigisibo cinjashe nibuka igandi twakoze ku munsi w'ejo yego
uri kuranye reka ndindire binemera dagukwira mugero batiri yavuze ibitsindo bitatu Karasinda je nabonye FC Barcelona ikunze kuba nziza iyo tanguye igitsindo kuko yatanguye gutsinda baba za attaque za FC Barcelona kuko zizi ko zifite ubwo bushobozi bwo gutsinda n'ibyo bitsindo bine muri kurumva baca bayinjirwamo na esprit yo kunyaragasa kugombora ico gitsindo ndetse no gutsinda kugira ngo batahukana amatagera kuri atatu imbere y'uwo mugabo ko barahangana nawo uno munsi FC Barcelona nimba twarabonye umwaka uheze yashoboye kwitwara neza nuko yari ifise style yakoresha ya highline defense ikaba ifise nk'umugabo witwa Inigo Martinez yumva cyane vyari byoroshe cyane gufata ayo ma offside kuri FC Barcelona kanatsinda ayo ma offside yaranabafasha kubera yuko ntibari bafise bano ba fullback baba bahari kugira ngo bashobore kuzibira abo bakinyi ariko uno munsi badafise wa Inigo Martinez yumva biragoye ko Paco Barci na Jean Martin bashobora kuyimetriza cyane 100% kubera yuko nabo ubwabo hari ukuntu nyine batarabimenyera neza kanatsinda nimba byarakunze mu mwaka weze bari bafise Inigo Martinez yumva cyane yashobora no kujera bano umva iyo bari inyuma yari nka boss yo muri defense amanya ati wowe ku Barca hagarara aha wowe Bardi hagarara aha kugira ngo bigende neza babade wo wasanga bibereye imbere yabo na cyane cyane uno munsi urabitsindo FC Barcelona itsindo yego bidaciye kwa Bardi bica kwa kunde bidaciye kwa Bardi bica kwa kunde ivyo byose ni ibintu bigaragaza yuko kwa kuduga kwa Barde na kunde barinze bagira mar chance umupira bakawuba papura gatowe counter attack bari gisindo kuko Barde ari kure cyane bizomugora cyane kugaruka kuza kudefanda ya poste yiwe jire kunda ari kure cyane bizomugora cyane kugaruka kuza kudefanda cakibanza ciwe uza gusanga rero uwo mugabo bahuye nawo biworoheye canke bikunda ariko bashaka gukora counter attack yihuse baza bakabatsinda rero kenshi FC Barcelona ikunda gutsindwa mu nza zivuga uko bahuye n'umugwi uzi kuzibira kandi ukongera ukamya no gusatira amahirwe ni menshi cyane ko FC Barcelona itsindwa bahura na Paris Saint-Germain bahura na Paris Saint-Germain bafise attaque iteye ubwoba igeretswe ko naba Nuno Mendes azi kuduga cyane afise na finition nziza bafise Ashraf Hakimi azi kuduga cyane afise na finition nziza kandi atsinda su kuduga gusa azi no kunyaruka kuzibira poste yiwe hari inyuma riko uranyumva bahuye na Paris Saint-Germain izi gusatira izi no kuzibira amahirwe ni menshi FC Barcelona gutsinda bahuye na Chelsea de Blues yabize imenya ati FC Barcelona kuya tuyitsinde bisaba ko twiga cyane mu bijanye no kudefanda twongeye twige cyane n'ibijanye no gusatira tuyisatire mu buryo bukomeye kandi tuze tuyizibe mu buryo bukomeye FC Barcelona amahirwe ni menshi yo gutsindwa kubera ko nabonye FC Barcelona kenshi iratsindirwa mu bintu vya counter attack iyo counter attack bikunze kuba kubera yuko Barde kunde bisanga muri za tactique za Hans Flick zibiereka yuko basabwa gukinira imbere cyane gusumba gukinira inyuma je kubganje rero uko kubonamo igitsindo ku ruhande rwa FC Barcelona gushingiye ku kuntu zino tactique za Dieter Hans Flick ubwa mbere na mbere ari gufata zino alphabet ziwe zigakinira imbere cyane gusumba uko zoza gukinira inyuma akongera agakoresha ino highline defense aho uza kubona n'imigwi myinshi yamaze kuba yiga FC Barcelona yamaze kuyitahura kanatsinda nabo ntibafise Inigo Martinez yabaye mwiza cyane muri no tactique za Dieter Hans Robert imbere ko twinjira wanashaka kuvyabaye neza amakosa navuga witwa Hans Flick yarakoze kugira ngo ashobore gutsinda ubanze nyemerere gato ino equipe FC Barcelona yo ubwayo iza igatsinda ibitsindo nakwizi karonka intsinzi mugabo yaza gutsinda ibitsindo nako yaza kuronka intsinzi mugabo bikagaragara ko nayo nyene baba bagize iki baba bayibonyemo ibitsindo akarorero ku munsi twacuri ku biga turivuga tuti ni Barcelona munsi iza gukina match ariko bikagaragara ko banashaka ino equipe FC Barcelona ironka intsinzi yagize iki yamaze kuba ibona nka mu gitsindo yego ejo itsinde biri kwake mugabo yaruse intsinzi mugabo irose yabanje gutsinda burahari wagiye gukina na equipe ya Betis Sevilla watsinda ibitsindo 5-3 n'ubwo bitatu babibonyemwo urakina na equipe yitwa Atletico Madrid bakonamo igitsindo urakina na equipe ya Deportivo Alaves bakonamo igitsindo urakina nino equipe yitwa aho utarusemo igitsindo ni kuri equipe ya Atletico Club tugeze muri izo nzira ino Barcelona yoyo kuba tubonye ku munsi w'ejo yaroshowe kuba itsinda muga bigaragara ko banashaka babaye yabaye ko ari ya equipe nuvuga nyene ko yitwa ari equipe ifise attaque ikomeye nko Justin yayivuze eko zino hererezo zo za Barcelona zo kuvuga ngo uraronka intsinzi muga kayironka wasinze mu gitsindo ibibazo Barcelona natubone equipe ya mbere muri La Liga ubwo nibishobora kuba bizoyitera ikibazo ndavuga no mu nkino ziri imbere kagira kuri ya equipe akomakomeza ngo Barcelona ni equipe mugabo yiza gwa na equipe dufate nk'uroro nka Inter domina mugabo bayoronse mu gitsindo ibibazo bikorera aboneka kwa Barcelona ibishaka kuzoyikora ko no mu nkino ziri imbere cyane byaragaragara ko makwezi y'inkino muri UEFA Champions League
kudatsinda equipe Inter 2000 byavuye kubwo kuto tubazo ko butagira defense nziza ishobora kuza kubafasha kudefenda igitsindo bagiye kubabona. Sa Alex Ferguson yigize kuvuga ngo iyo equipe ifise attaque nziza bagutsindira match ariko bazo gutwara igikombe mu gihe defense nziza. No kuvuga ngo attaque nziza igutsindira match mu gihe defense nziza igutwara igikombe. Narabisiguye ndabigaraho ko nuko atige duka ngakuri mikro. Yego. Uno migwi wa FC Barcelona no mu migwi myiza mu buryo gukura muri impano zigiye zitandukanye. Kanatsi tugiye kurana abakinyi bafite ubunyere muri effectif n'abana byirereke. Bene babana bo mu ijyanzo. Ikibazo FC Barcelona ifite nigiki. Uno mugwi wi Catalogne nubwo ngo numu migwi utagira balance. Mvuze balance nubwo ngo uburinganire. Ni FC Barcelona sanga defense irahoba hagati mu kibuga ni heza. Wasa kora muri attack hari impande zimwe zimusanga abakinyi batakuri yakariti cyangwa yakaribiro kuvuga ngo ndaza kwa no hindura urukino mu gihe umugenzi yatanga mu kibuga byagiye kuba byanga. Yo ni ya balance cyangwa bwa buringanire equipe bivuze. Tugiye ngo tugire kuvyo Alex Ferguson yavuze. Uno mugwi FC Barcelona ni mu migwi myiza mu buryo bwo gusatira. Kanatsinda ngo filosofi yino mu ntubakiye kubaho defender cyane gusumba kusatira. No kuvuga ngo ni ya equipe yugura urukino kanatsinda tiki taka yubakiye ku defender yubakiye mukure ku urukino kwa ari match ouvert yuguruye. Ku munsi byo byaragaragaye ko rimwe na rimwe aba alphabet ni 230 bita obita no kuvuga ngo Barde no bita Jirkunde. Iyo bakoze monte gukora reflex ujya mu kinyaza kuza kuzibira kiriya gihengeri cya Jirkunde yaduze no bita Barde bakabura. Ibyo bihagaze kuki iyo ni manque d'agressivité urumva nimba mukinzo yakoze pressing kuza kurondera umupira muri attacking eduganya umupira ninde yabwirizwa kuza gusubira mu kibanzo cyo mukinyi Alex Barde aduze icyambere nubwo ngo harimo ukwijejera ku bakinyi ba FC Barcelona. Hansi Flick igeze kuvuga ngo rimwe na rimwe abakinyi banje ba FC Barcelona maze kwijejera biyumva ko ari mu gukomeye cyane buri wese mu mutsinda kari bamurusha bakibagira ko football ari football match witegura par match kandi ko mwitegura na cyangwa wijaje mu gushaka gutsinda. Yaravuze ge batsindwa mu mugwi wande wa Chelsea the Blues. Ati harabakinyi nga bikangutsa harabakinyi nga badashaka gukora ivyo nabatumye badashaka kwitanga bitangira umugwi ijana ku ijana. Twavuze ko kwacyaswa n'amakuru avuga ko Hansi Flick yifuza gusoka nubwo ngo saison irangiye mu mugwi FC Barcelona. Icyo ni cyakabiri cya gatatu. Kuri match yejo byagaragaye ko kwa kubura uburinganire hagati mu kibuga nabwo ngo nubundi nubwo bazanye ubite Eric Garcia kuri numero 6 atari option numero ya mbere ko gufasha na Pedro Gonzalez gutanga nabwo ngo byiza hagati mu kibuga kuko byaragaragaye ko mu gice cya mbere umukinyi yari kuri service zikomeye cyane mu kibuga hagati ari no mugo ari umusore yitwa Pedro Gonzalez wenyene kanatsinda umunyeze bitanga Afrika yarabibonye asora umusore bita Firmino Lopez yari mubi cyane ku rukino rwo ku munsi wejo ha muri service zo kwataka haba muri service nubwo ngo zo kuza kudefenda kuziba umupira. Icyo ni cya gatatu. Icya kane Michel Zami iyo umaze kuri umumenyereza nabigarutse ko ubuheruka ndavuga ngo iyo umaze kuba umumenyereza umaze kumera Hansi Flick umaze kumera akabaye kabagabo rimwe na rimwe ushaka kwigirira confiance irenze ukibagira mbiga umukinyi wanyawo gutanguza mu kibuga ku rukino nkuru ninde nimba barabiravye ku munsi wejo harageze igihe tuvuga ngo FC Barcelona ngiye gutakaza imbere Inter Frankfurt waraba Inter Frankfurt ubushobozi bwayo muri parcours ya Champions League nimo maklub atameze neza ariko ku munsi yagize ijambo ridasinze ku mugwa FC Barcelona nibo bana bakuye no muri Europa League wo muri 2020 nukuvuga ngo rero ugiye kuraba no mugwa FC Barcelona ukaraba nubwo ati iribora ry'uburinganire ku mugwi kuno mugwi wi Catalogne biri kubira kwegera cyagihe nakubwira ngo ku munsi wejo ino FC Barcelona ni garanti ko nubwo yotsinda nta gitsinzo bayiburamwe nubwo uburyo bw'imidefendire yabo ntibugaragara cyane ntibutanga icyo no kwita nubwo ati ikizere kuri mufana wa Barcelona cyangwa kuri mukunzi cyangwa kuri munara mupira maguru yuko Barcelona kwankiza igitsindo ibi navyo ni ikibazo mbega ni wahura no mu migwi myiza mu buryo bwo kudefenda ukaba ari no mwiza mu buryo bwo kwataka bagutanguza igitsindo uzigombara mu buryo bumeze gute ko uzokwizera mu rukino kizera ngo je mfise abasatirizi beza bagashira kuvyuka nayo match kabananira siko bikarangira equipe itakaje icyo reke navuga ngo rero ifopa nk'umumenyereza Hansi Flick kutagira plan B muri tactique zawe buri gihe
reba mbega abakinnyi banjye barafitinga ibyo ndiko ndabimpoza muri bo. Erega kanatsinda bwana Robert ntanaguciriyemo raba mu magrarane bagiye barakina n'umugwi wa FC Barcelona bahuye n'imigwi izi kudefanda ndetse no gusatira barageze batsinda izo nkino kuri Paris Saint-Germain bararutsinze Chelsea de Blues wabarushije kudefanda ndetse no gusatira kandi rero bavuye urabere gitangaje kurukino rwa Chelsea de Blues hoho kuri Paris Saint-Germain ubwo ati byaranagenze nabuke buke byaranashobotse kubera yuko Lamine Yamal hari gihe byakunda gusanga ciye mu ryahumye none no Mendes ndetse nabandi bakiye bari ku ruhande ba Marcus Rashford ugasanga birabakunde ko bacamwe bano bakinda bwa uno mu Ashraf Hakimi ariko kuri Chelsea de Blues barabadefanze neza ku byo attack FC Barcelona ibura naho ihemera biza kurangira urukino rurangiye attack FC Barcelona iba igambere ivuye mu rukino cyane n'igitsindo nakimwe urakoze cyane ni kimwe nahera ko ndakubwira ngo balance ni kuvuga ngo hazogira igihe n'umugwi wa FC Barcelona umwataka mwiza bagira ko canke abo basatirizi beza barondera ivyo bitsindo umugwi uzuka biganeza uburyo kubafata mbega ninde aza gukora difference ni defense yawe nziza zo kudefanda kugira ngo bayitsinde ko tuzi nayo ifise ico kibazo cyo kwa defenda neza mbega mu gihe equipe idafise imidefendire myiza equipe abataka bawe ugira kugira ngo gufashe gutsinda iyo match bikaba byanse ninde zagahindura urukino so no kuri FC Barcelona ushobora kuza ugatsinda imigwi nka za Inter Frankfurt ugatsinda imigwi za Betis Sevilla ugatsinda iyo migwi ngo za Atletico Torres ko mu imbere ya Barcelona ntatuyaga kuva 2013 ikampo no ni kibazo bagiyeyo no gukubitwa novuga ngo rero kuri FC Barcelona hari gihe ushobora kuvuga ngo ndi mu bihe byanje byiza ukaraba cyangwa uburemere bw'uko barahura ukavuga ngo hari gihe FC Barcelona shaka kina mu mugwi myiza ku mugani wa Burayi ari mwiza mu kudefanda kwa mwiza no kwataka ugasanga ugiye kubisha muri danger no mu FC Barcelona ko navuga ikintu kimwe ndakuze ndaba uno mugwi wa FC Barcelona sindi mukuru cyane mu myaka ariko hari ikintu nabonye mu mugwi wa FC Barcelona kuva 2008 uno mugwi bawubakiye ku cyo no kwita TikTok ni icyumviro cy'umugabo bita Johan Cruyff aravuga ngo dufise capacity yo kwima umugwi ko turakina umupira mu buryo bwo kupressa mu gihe dufise umupira mu gutera pressing tuca kurondera mu gihe tufise tukaba pressa tuje kubatsinda ibitsindo siko bikaza kubakundira ariko tuvugana kuri muri FC Barcelona icyo cyonyunyu cy'uwo mugwi cyangwa ubwo buryohe bw'umugabo bita Johan Cruyff yaziye muri equipe ya FC Barcelona buri kubura subira inyuma bivanye n'ikintu ko ari mu club wanashaka mu buryo bw'ubutunzi tameze neza kuko muri Barcelona bakubwira ngo turaza kuzana umwana mwiza tubona ko bise iyo talent iri exceptionnel muri academy yacu tumushyire muri equipe nkuru ariko tugende ku isoko turabe ninde mukinyi mu by'ukuri ashobora kuza gufitinga mu mugwi wa FC Barcelona akaroro babikoze ku mugabo bita David Villa mukora muri equipe ya Valence baragiye baravuga ngo David Villa si produit iramasi ariko tumbonamwo bwarushye bwo kuza gufitinga muri systeme z'umugwi wande wa FC Barcelona baramuzana abo mukinyi gitangaza muri FC Barcelona baragenda muri equipe ya Mallorca barabasa muri Etofis baravuga ngo uno mukinyi turavye ingena kina n'uburyo hagazemwo niwe mukinyi uza muri tactique za FC Barcelona akaba muzima no kuvuga ngo bari yabagabo bafite ijisho ryo kuraba abakinyi ba FC Barcelona kugira ngo babazane muri effectif yabo barago barabakuri bakamenya mbega uyu mukinyi tara afise iracho kuza gufasha muri FC Barcelona ariko tuvugana mes chers amis Barcelona ntiri kuri calibre gutungwa na Ramasi yaguza kuko nico gihe yabaye hari nziza yari ifise abakinyi bakuye hanze ku isoko n'abandi bakinyi bavuye muri mu nzu ya FC Barcelona urabona no mugwi wa FC Barcelona impamvu novuga ati uri kuranatungwa na Ramasi nje nabishinga ku ikibazo cy'ubukene kuko n'amafaranga bafise kuja gusohoka kuja kugura abakinyi neza cyane hone ko natena nekeza bona Houston yego muri ico gihe rero nimba ko FC Barcelona imaze kuba ari mu bibazo by'amafaranga bakaba babona yuko batafise guhita bakosora ico kibazo kubera ko atabakinyi giye kuzana ku isoko bakakwiye kuba bakoresha iyo Ramasi yagusa yego igisike cyagihagarara kwandika umumenyereza bita Hansi Flick wabivuze tuza ko tubigaruka ko sinovuga menshi ku munsi ugira koza amakosa yarakoze amakosa ubwa mbere yagiye kwasuza system mu mugwe ko bahura ibazanye Inter Frankfurt ataniza muri Ligue des Champions imbere igitandukanye imbere ya Liverpool yari 5 imbere ya Atalanta Bergamo 3 kuravyumva iza gutsinda equipe Armat equipe itanakomeye cyane uwaza kuraba equipe banganyije na Napoli nago turavuga ni equipe muri Serie A calibre cyangwa capacité kuba umugwi ukomeye muri Serie A nka Napoli ni umugwi mwiza ariko tugeze kuri wa mugabane wa Burayi hamwe ubwiriza kuri uri mwana umakomeye Napoli nikiragaragara iyi Barcelona kuguhuzagurika no kudakomera ku mugabane wa Burayi biri mu bintu bishinje bihagaze kuko umugwi kurategurwa kuko nakubwira ko karite z'umugwi wa FC Barcelona bafise mu mugwi ndani n'abakinyi munaje boshaka kukinara gusa muri Champions League muratasho batacho banze kabisa
je ndiko ndabibona ku ruhande rwanje rukuri maze kubona imigwi nuko tsinkino nyinshi za Champions League z'umugwi wa FC Barcelona mu by'ukuri bafise karito kina champion yabo ya Liga ariko muri UEFA Champions League haracyari gahaze kadasanzwe ko muri nuko bayita Champions League bayita champion ya les meilleures équipes imigwi mikuru yego nukuvuga uhura no mu meilleur windi championnat je kuba akina iryo higano rya UEFA nkuko barimba ati ce sont les meilleures équipes neza cyane nicyo gihe rero muri La Liga ushobora kuba umaze kuronka iyo experience yo kuvuga ngo ndazi ingene Real Betis ikina ariko mu gihe wahuye na equipe Paris Saint-Germain mutazi ingene ikina bizosha bigenda gute basi je nasanze urumugwa nasanze no mugwa FC Barcelona imyiteguro yabo bategurira cyane bisungiganwa rya La Liga kumva ko bosumba umugwa Real Madrid bagatwara ico gikombe ubundi kwitegura bavuga ati tukwa twitegure kuri Caribe yo guhangana ku mahigano ku mugabane wa Buraya nabonye ko atari kintu bagera ko cyane nivyo umwaka weze baragerageje baritwara neza kora mu mwaka weze bakina gute uburyo Lamine Yamal yitanga mu mwaka weze yakora niko kora no munsi uburyo ndavuga ati hari zimwe muri kati zasubiye inyuma sinzi ngo ni kwera ibibazo vy'imvune uruhe cyane bagize mu mwaka weze kuko kanatsinda umwaka weze bakoze cyane bakinye cyane ariko ndaraba umukinyi akiri kuri Caribe nk'iyo yari ariko mu mwaka weze none Rafinha Rafinha ni wa mukinyi vyanko kabona karagerageza kandi gusubira umva vyanse karagerageza guhiga indi nzira yo gucura gutoboreramo raba Robert Lewandowski wabonye mwaka weze ni kwameze no munsi Robert Lewandowski uyu Robert Lewandowski wanashaka bwana Houston turaza ko tunamagaruka ko mwaye mutoyi kandi kuko nabivugana wanashaka no mu nzira nziza yego ari visa akabazo kaza kuvuga kwitwa Robert Lewandowski ivanye n'amashi rekera kina ku munsi wese mu bisanzwe rero sinari ngombye kuja kure cyane na mwene data ivyo yakarashikiriza hariya kubijanye n'ino FC